Abagabo canke abashingantahe bo mu gisagara ca Gitega handavuga mu ntara ya Gitega bose bahagaze magabo ati natwe dushaka kogerezwa Mwibase Iyodutashe. Aka kantu ndagasubiyemo. Abagabo abashingantahe ntishobora kuba umushingantahe utari umugabo. Ndavuga umugabo noje abafise umugore hariya anye shaka ufise umugore ariko atabana uraronka ariko umugabo nuba afise umupfasoni kumbure ataha akagaburirwa. Abo mu gisagara rero ca Gitega bavuze ati natwe tuze turataha twozwa. Aka kantu rero uti kavuye kuki? Ego TV umunezero wacu kuri twese. Abagabo canke abashingantahe bo mu gisagara ca Gitega handavuga mu ntara ya Gitega bose bahagaze magabo ati natwe dushaka kogerezwa Mwibase Iyodutashe. Aka kantu ndagasubiyemo. Abagabo abashingantahe ntishobora kuba umushingantahe utari umugabo. Ndavuga umugabo noje abafise umugore hariya anye shaka ufise umugore ariko atabana uraronka ariko umugabo nuba afise umupfasoni kumbure ataha akagaburirwa. Abo mu gisagara rero ca Gitega bavuze ati natwe tuze turataha twozwa. Aka kantu rero uti kavuye kuki? Hari igenekerezo rya 4 ukwezi kwa 4 umwaka nyene w'2025 igihe c'isaha 10 n'iminota 39 mu masegonde ntazi. Video irapostingwa hariya anye kuri Indundi TV banditse titre ati mbega urukundo we. Ako kawe nako nongeyeko. Hari anye kuri title canke titre banditse ati mbega urukundo. Hari umugabo yicaye Mwibase hariya anye yambuye impuzu. Hari anye nta woga yambaye nako. Umugore yicaye ku gasonga bugari reka ndakite uko ariko aramwoza. Baca bandika ko titre ati mbega urukundo. Hari anye ujyana umwe mu bakomedie umukomedie kumbure yahoze noneho mvuga ati yahoze umukomedie yakuranye na Mutima Komedie azwi ku izina rya Cisha Ado aho Mutima Komedie bakoranye amakomedi menshi atandukanye ariko ubu nkuko bivugwa canke nkuko bikabonekana yuko ubu batariko barakorana cyane neza vyimbitse nkuko bahora bakorana nuko Cisha Ado ari kumwe na Alice noneho baza gukora iyi komedi aho yapostinzwe kuri YouTube channel ya Indundi TV aho iyo komedi yapostinzwe nkuko nabivuze igihe c'isaha 10 n'iminota 39 noneho kwigenekerezo rya 4 kwezi kwa 4 umwaka 2025 aho iyo komedi imaze kurabwa n'abantu baba canke bangana n'ibihumbi 8,953 aho iyo komedi nkuko nabibabwiye yakinywe na Cisha Ado ari kumwe na Alice. Aho rero abagabo bahagurukiye rimwe ati why not? Kubera iki natwe tutotaha batwogereza Mwibase mu gihe muba muzi ko twirirwa turahasoringa sori gato hariya anye nabigoye cyane twirirwa turahasoringa noneho turondera irasiyo. Rero iyo dutashe natwe duhabwa ikeya twogerezwe Mwibase nkuko Cisha Ado yariko yogerezwa Mwibase muri rya comedy noneho yapostunze kuri YouTube channel ya Indundi TV. Hari anye ngaruke ku gihugu kibanyi cha Tanzania aho uza wumva bavuga ngo mapenzi yalizaliwa Tanga ngo Tanga iyo urongoye umugore w'Itanga ngo iyo utashe umugore aragusanganira hanyuma yamara kugusanganira akakwambura impuzu mu rukundo muri keya ntangere akakwicarika Mwibase akakoza ukirongora ngo umugore akugurira ibase amaze kugurira iyo base niyo uzohora wogerezwamwo wamara kozwa akazana eswime akaguhanagura akagusiga amavuta. Yamara kugusiga amavuta hariya anye akanakumasa kumbure kubera ko uba wiriwe mu kazi wanarushe hanyuma ukoronswa canke ugafatwa neza bwa buruhe bwose canke stress ba wiriwemwo
zikaguheramo. Nako sorry cyane nibagiye kubaramutsa, ndabaramukije aho muherereye hose mu ntara zose zitandukanye zo mu Burundi. Aha ndavuga mu bari noneho mu gisagara cya Bujumbura, noneho mu ntara ya Bujumbura muri rusangi, ndabaramukije neza cyane, amahoro y'Imana bane nanyu. Ariko abari mu ntara ya Gitega, aha ndavuga abanyamwaro butuvugana n'abanyagitega. Ariko kandi abari butanyerera, reka ndabaramutse, umusatirizi ndabakunda cyane. Noneho abari ibuhumuza, namwe ndabakunda cyane, muzi ko Egozene TV tuhari ku bwanyu, na cyane cyane aho muzi ko Egozene TV ni televiziyo yanyu, aho ni civugo ari Egozene TV, umunezero wacu kuri twese. Rero sinibagiye abari mu buhigu bibanyi, mu bari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, ndabakunda cyane. Ariko kandi abari mu gihugu kibanyi cya Tanzania, ndabakunda cyane. Abari mu gihugu kibanyi cya Kongo, muri Kenya hose ndabakunda cyane. Noneho kubari mu mugabane wa Burayi ndabakunda cyane. Abari mu mugabane wa Australia, Amerika, noneho hari anye muri Tanzania, reka namwe ndabakunda cyane. Noneho aba diaspora muri rusangi ndabakunda cyane, nibo mutuma kumbure umusatirizi hari anye ndonko tumega twe gupostinga. Ariko kandi much respect to you manager CEO Egid NDI, kumbure ubikora neza cyane, ni utuma kumbure tuguma tugarukana. Noneho speed twa dufise mu gukora content zitandukanye cyangwa ibiganiro bitandukanye, noneho kugira ngo tugumane umuvuduko tuba dufise, na cyane cyane mu muziko dukorana n'abanyempano. Aha ndavuga abaririmbyi, abakinyi b'amasinema, noneho abavuga imigani ndetse n'abatita turabakorerako. Ariko nawe kumburi ucapa turagutangariza business, ariko nawe kumburi udandaza business yawe turayidandaza, noneho turayitangaza kugira ngo uyivyaze umusaruro ubandanye ubaho. Ariko kandi hari anye much respect to you, kumburi Ashraf director ntibagiye, hari anye n'indege washe. Ubundi akakanu ncenda kibuka kubera ko narigeze kumbure kujya akanoti k'ibintu ntanakoze. Bambwira ati musatirizi niwe uzi abantu bafise ubuhinga butandukanye, dukeneye publicité kumbure, publicité iri muri cartoon. Publicité iri muri cartoon, hari anye baba yanimye, hari anye Jospe director kumbure niwe muhinga wabyo, ashobora kugucapa hanyuma akakuvugisha. Ibyo rero biba bihari. Jospe aba hari kumburi aho ukeneye cartoon kumbure cyangwa ukeneye publicité ikozwe muri cartoon, arahari kugira ngo agutangarize business yawe cyangwa agutangarize business yawe uciye kuri zinimero kugira ngo ushobore kumutora, na cyane cyane kugira ngo ashobore gukora business yawe neza cyane. Uciye kuri nimero rero neza, ndavuga ati uri mu kibanyi cy'u Rwanda cyangwa muri Tanzania, ivyo byose ashobora kubigufashamwo, gucapira neza cyane cyane akakwanimira cartoon yawe, ugashobora noneho kuronka akavideo neza cyane vyoroshe. Noneho uciye kuri Jospe kugira ngo uronke cartoon ikoze neza cyane, none icafye neza cyane ku buryo ku rwego mpuzamakungu ashobore kuyanima uko ubishaka, Jospe ashobora guca bigukorera neza. Ariko kandi uciye kuri iyi nimero ukenera video nziza inakosoye cyane, hari anye abakora ama anniversaire, abakora ama mariage, amadote, cha kuri iyi nimero kugira ngo ashobore kugukorera urubanza neza cyane. Uce kuri iyi nimero akamenyetso ko guteranya amajana 257, noneho 66 ijana na 43 amajana 812, urubanza akarukora neza cyane. Hari anye nta bubeshi baburimwo, ushobora gukora dot na mariage samedi ku munsi wa kabiri plus tard cyangwa wa gatatu, akaguha amafoto yose ari complet ndetse na video iri complet. Noneho tugaruke noneho kucatuzanye. Aka video rero kara trendinze cyane, aho nkuko nabikubwiye ari comedy yakinywe na Chisha Ado ari kumwe na Alice. Iyo video iza gupostingwa noneho igenekerezo rya 4 kwezi kwa 4 mwaka 2025 igihe cy'isaha 10:39, noneho iza gupostingwa kuri Indundi TV, aho banditse titre bandika ati mbega urukundo. Akarendi ko nakagaruka kukumbure aho mu gihe cy'abakundana urukundo rushobora gusosa, noneho bagahekana bakanasomana, haba mu bantu canke atari mu bantu, bakerekana urukundo rwabo. Ariko bamara kubana ndetse umugori agahamagara izina ati sheri, umugabo ati ivyo bintu sindabishaka, ni ivy'abakiri bato.
umugabo agahamagara izina sheri ati ibyo bintu sindabishaka ni by'abakiri bato ariko kumbure Keya ntiraba imyaka Keya ntiraba ubusaza aho muba muri hose Keya iragumaho noneho ikahamana aho noneho nkuko ngiye kugaruka mvuga nti Keya nico kintu kumbure gikunda gusambura urugo ndetse kikanaruteranya aho umuguri ashobora kubura Keya ku mugabo babana akaja kuyirondera ku gasoresore canke ku gasore kugira ngo nawe ahamagagwe bebe sheri shusho kumbure kujya abavyumva handi hatandukanye. Keya rero ndiko ndavuga gikore kuko ushobora kudaha Keya umugore wawe akaja kuyirondera kwa Jospe akora hari anye kwa Jospe akora amakatuni canke akarondera Keya kuri Ashraf director kumbure amufotora foto ikaza neza cyane canke amukorera urubanza neza rukaza rufise quality noneho ndagarutse mvuga nti Keya nico kintu kumbure cubaka urugo canke kikarusambura mu gihe Keya mu muryango atayihari. Aka video rero kagiye gutrendinga cyane aho beshi bagiye kuvuga ati gute urugabo rungana nkuku rushobora kwicara mwibase bakagoza. Hari anye kariya ka video mwarigiye murabona ko acishado yagira avuga ati bibi wasize isabuni mu maso banzo nyonze kugira ngo simbabwe iriya bayita Keya. Hari anye bakavuga ati gute urugabo nkuru rushobora kwicara mwibase ruri gusa bakagoza. Nawe kubera iki unatinya no kuja muri dushe kogana n'umugore wawe? Wanakoye inka zingahe canke wanakoye amafaranga angana ukuntu kavuga ati ngo sinoja kogana muri dushe n'umugore? Ibi bisa na bya bindi ushobora kubana n'umugore canke ushobora kubana n'umugabo ugasanga kugira ngo umudamu yeshanje impuzu mwijoro abanza kuzimya itara. Ko kantu karahari, hari ningo nyinshi kumbure biba bimeze uko. Ariko kumbure muri 2025 muri generation ihari nta bantu bazoba bakimeze uko. Rero kumbure nkuko nabivuze Keya iba muri kimwe gishobora gukomeza urugo canke iba muri kimwe gishobora gusambura urugo mu gihe atayihari. Amajimure yaravuzwe ati nta rugabo nkuru go kwicara mwibase baza baragoza nkuko ati mbega nyimba bafise abana umudamu azokoza abana yongere yoze n'umugabo. Reka mvuga ati iyo umuntu avyaye canke yibarutse ntibiba bitumwe ntibiba bisigura yuko umudamu yavyaye areka kwitaho umufasha wiwe canke umugabo wiwe. Hariho urukundo umudamu ashobora gukunda abana biwe n'urundi rukundo kumbure umudamu ashobora kwitaho umugabo wiwe bigatuma kumburi wa mugabo azoja kurondera ubukobwa bukiri buto ngo aryohere ngo mbeba vuga gute ngo kumburi yiyiteho canke ya myaka yigarure imyaka kumbure ariko ararengana bizotuma kumbure kagakecuru kiwe agaha agaciro canke agakunda kubera ko mvuze agakecuru muntahure kubera mu gihugu ibanye cy'u Rwanda bumva ngo mukecu suko aba abashaje ariko umuntu aba mukecuru mu gihe afise uwa mukecuje. Beshe none nyimba mbeshe duhuriye muri commentaire mubimbwiye. Rero umuntu ashobora gufata umugore wiwe nk'umusaza kubera ko ntibisanzurana ngo batera inkuru ngo bayage. Hari umugabo ashobora kuva ku kazi yanarushe canke naho abatarushe agashikira mu gitanda ryama canke naho adashikira mu gitanda ryama agashikira kuri filime kugasobanuye. Mu gihe ashobora kuva mu kazi kumbure akigira umufasha wiwe akaganira n'abana bagafina bakayuba kumbure hari anye bijya bigakomeza urugo. Rero ugasanga umugabo aho kumbure kubwira umufasha wiwe canke kuryoherwa n'umufasha wiwe akaja kurondera agakobwa kakiri gato kugira ngo aryoherwe. Hari anye shikira umudamu wawe ubwiye ati sheri ngomba nibi dukine tugirente kuko kujya gutinyana niko gusambura ingo cyane. Kajya ka video rero kaje kutwirika ko kumburi urukundo hagati y'umugabo n'umugore ubwo rukundo rushobora kubaho rugakomera ndetse kuva mukiri muri Jeune Marie
ego ni Jane Marie kuva mukiri muri fiançaye mukaba no muri Jane Marie noneho mukaba no mukiri bashasha muri mariage canke mukibana mukazorinda musaza mukundanye. Ibi rero biba muri bimwe byubaka urukundo noneho bikanarukomeza, ariko kandi uri umudamu reka gutinya umugabo wawe, mubwira icyo ukunda, mubwira icyo ushaka, kugira ngo ntuze uje kubwira icyo ukunda cyangwa icyo ushaka ku wundi musore cyangwa ku wundi muhungu ari pembeni yawe. Nuko umusatirizi mba ndahari, nanjye ndubatse, ndi mupapa w'abana, batabizi jewe ndubatse, ndi umupapa w'abana, nanjye mba mbona kumbure ivyo mu rugo ibikenewe mu rugo, ndi umupapa w'abana batari babizi. Ariko kandi hajya much respect kuri mabuja mama Hori, ndagukunda cyane, shimira Imana Bera niwe mufasha wanje twubakanye, ndagukunda cyane, reka ndanagukeze cyane kuko urandeze neza, ndanavyibushe ku bwawo. Ariko kandi reka mvuga nti abubatse izabo zo bose mwese reka ndabakeze kuko mwakoze ikintu cy'ubugabo, kuko mu gihe ubufisa hutaha nabutunze abari ikintu cy'agaciro cyane, kuko umushinga ntahe ni ikintu cyo kubahwa, kuko mu gihe kumburi uba ufise abugaburira nabutunze bari ibintu by'akamaro, kuko muze mu birabe iyo buri umuntu w'umusore wizegwa gake cyane. Biragoye cyane kugira ngo umuntu yizere umusore kuko adresse yibigoye cyane, ariko umuntu w'umupapa ni umuntu kumbure abafise adresse yiwe n'umuryango abatunze nahaba kumbure abari adresse ikwiye. Noneho umuntu w'umupapa ni umuntu aba yumvira kabiri canke gatanu, akagwitsa akagaburira buri kintu cyose akora, ntapfa guhubuka, ariyumvira ko akaniyumvira no ku muryango ati iki kintu ndagikoze eske muri famille kizozana akamaro canke kizosubiza inyuma umuryango. Noneho rero iki kiganiro kumbure nagitunganije kugira ngo mbandanye mvugana nabubatse, noneho na cyane cyane aho urugo rwiza ruhera muri fiançaye, ariko kandi urugo rwiza rupfira muri fiançaye, kuko nyimba mutinyana mukiri muri fiançaye, noneho nimwanubaka ni vya bindi nyene uzosanga umugabo gusigarasiyo azosiga amafaranga ku meza yanditse no ku gapapuro ati mugore wanje uno munsi ndashaka gufungura ubushaza ku gatoki, agatinya kubimubwira. Ariko kandi urugo ruza kuba rwiza mu gihe umugore mwiza aba yubaha ibi bintu bikurikira, kubera ko umugore mwiza ni umugore kumburi akunda umugabo wiwe. Gukunda umugabo niyo karite ya mbere, ukamwubaha noneho ukanamwumvira. Ariko kandi umugabo mwiza nujya mugabo yubaha umugore wiwe kandi akanumva icyo amusabye kandi akanamukunda. Ariko kandi tukabigaruka ko iyo umugore abaye mubi mu rugo ni biratandukanye nuko umugabo aba mubi mu rugo, kubera ko iyo umugore arenga ibigo hari ibintu bimwe kumbure ashobora kugira rimwe na rimwe kwa Kiswahili wanasema ngo kwenda mazima. Iyo rero umugore arenze ibigo hari ibintu bimwe, kuko iyo umugore arenga ibigo acamwe umugabo usanga atagira ubwoba bwo gufata nabi umugabo wiwe, na cyane cyane aho adatinya gutaha amasaha yishakiye canke ngo amwubahe canke ngo atinye kumushibaguzwa ko iyo mvugize uko biba bitahuritse, kubera ko ababona yuko umugabo nyawe nujya wundi musore canke nujya wundi mugabo bagendana ku ruhande. Umugabo nyawe nujya wundi kumburi umugabo ngaho akaja kumbure kumucamwo inyuma. Ariko aka kantu kandi tukagarukeko ntabwo umugore aca inyuma umugabo gusa, n'abagabo baraca inyuma abagore babo. Ariko umugore aca inyuma umugabo ntibisa n'umugabo aca inyuma umugore wiwe, kuko umugore aca inyuma umugabo ni wa mugore kumbure bwa mbere na mbere hari abihutira kubaha imiti kugira ngo ntibazomenye imico barimwo canke inzira barimwo. Udusanga abo bagore batuha abagabo, n'abagore badatinya kuvugira hejuru ku bagabo babo, n'abagore badatinya noneho gucibaguzwa ku bagabo babo, n'abagore kumburi usanga no mu kabare badatinya gukankamira abagabo babo. Ariko umugabo acamo umugabo wiwe, n'umugabo ari kumwe n'umuhabara deja mu kabare, arabwira umuhabara we ati sheri ndatabashe, ariko rero guhera umwanya n'isaha ntusubire kunyandikira message kubera ngira nje
ngira ntahe ndabe madamu n'abana ako kantu mukandike. Ariko kandi umugabo aca mu mugore wiwe ni wa mugabo aha agaciro umugore wiwe. Iyo umugore amusavye iki akavuga ati madamu wasabye agatenge kw'ipasika, reka ndavyige ko ndakakugurira. Hari anye muhabarera yamusabye agakanzu cyangwa pataro kazimvye, ariko ka gapataro akakirengagiza kuko amugurira agaha agaciro kuri ka gatenge umufasha wiwe yamusabye. Ariko kandi umugabo aca mu mugore wiwe ni wa mugabo akenshi usanga rimwe na rimwe naho abasambanye akantu ko kwicuza ntikabura, kavuga ati naho biruko mugore wanje ndamuciye. Ako kantu rero nakonyene kabamo. Noneho ariko ivyo byose umugabo acamwe umugore wiwe ntibiba bikenewe, kubera ko umugore w'umuntu ni nyina w'umuntu, ivyo murabizi. Ntibiba bikenewe yuko kandi umugore acamwe umugabo wiwe, kubera ko abagabo twigwa turahangayika kuzuba mu mvura turondera relation y'abana, no turondera n'igitenge cy'abana. Vraiment bapfasoni mutwubahirize, mwirinde kudutesha agaciro, kubera ko ni wacamwe umugabo wiwe, ni wacamwe umugabo wawe wa musore canke wa mugabo umurutisha, niyamubona azomukengera cyane ntazonamwubaha. Ariko kandi namwe bagabo wamuhabara urutisha agaciro umugore wawe, niyabona umugore wawe ntazotinya kumwikokomora canke kumufata ibisanzwe canke kumukengera, kubera ko nawe uzoba waramukengereye. Nuko reka na wa mwari kumwe n'umusatizi kuva kuri Egozen TV, twariko turaganira, ariko hajyanye mba nkeneye commentaire zanyu ziba zikenewe kugira ngo tubandanye noneho dusangira ibiyago, tubandanye noneho tuganira muri rusangi muduhana amayide. Ariko kandi ndakwibutse wewe muririmbyi, wewe ukora business yawe, mba ndahari. Akanimiro kanje ni 63 hari anye mukambwira ati musatirizi natwe iyo turi i Karusi, Ngozi, mu Rutana, i Makamba, i Bujumbura, i Bubanza, mu Cibitoki hari inkuru ikimoto bushasha. Bandahari kubwanyu kugira ngo tubane tubana update, mamubizi komba ndi update buri mwanya wose. Akazi n'umusatirizi nimwe mwakanyise, ariko reka shimire mama wanje yamvyaye wanyise nkuru nziza Neri, kuko amazina kumbure niyo mazina ashikana umuntu ahantu. Noneho namwe nk'abafana mukampa akazina kanyu kubusatirizi. Ariko ari anye mbandanya ngaruka mvuga nti muri bamwe kumbure batuma umusatirizi anywa akantu canke akicara mu bandi bagabo afata akanyobwa kumbure n'agafungu n'ibifungurwa bitandukanye. Reka nshimire Mico Fashion Collections. Mico Fashion kumbure nako ni shop kumbure iri imbere ya banki y'abamama, banki y'abadamu kumbure canke akote kumbure ya impande ya Galerie Gwanzu, shika muri Mico Fashion Collection. Muzohasanga imyambarire kumburi itandukanye, ariko kandi ushobora kuhaca ugasanga harugaye, ntiyaba hugaye, ushobora gupushinga canke gusunika umuryango ukinjira indani. Uzohasanga ibirato by'ubwoko bitandukanye, impuzu z'ubwoko butandukanye, ndetse impuzu ndetse ushobora kwambara buri muntu wese akabona ko wambaye impuzu yavuye muri Mico Fashion Collection. Ariko kandi simbira kuri Ado Shop, ni shop kumbure iri aha musi yo ku Ngoma Bar. Uzosanga ibirato by'ubwoko bitandukanye, noneho impuzu z'ubwoko butandukanye, ariko kandi n'amashapo y'ubwoko butandukanye, amasaha y'ubwoko butandukanye. Shika muri Ado Shop, ni shop kumbure shop ukija aha musi yo ku Ngoma Bar, noneho aha kwipave ryo kuri CPG uzoca uhabona noneho icapa kiharanga kuri Ado Shop. Ariko kandi akaba anahafise n'ahandi ishami ryaho riri muri Galerie Bernadette, aho uzohasanga noneho naho nyene impuzu z'ubwoko butandukanye, ibirato by'ubwoko butandukanye. Noneho ariko kandi much respect to you Jackson Levis Talented. Nawe ni umwe mu bantu kumbure bantera intege, no muvukanyi, noneho mu bantu kumbure bankurikirana cyane, noneho bagakurikirana cyane muri rusangi Egozen TV, noneho bagafasha noneho gushikana kure ibikorwa tugenda dukorera kuri Egozen TV. Much respect to you rero Jackson Levis Talented. Ushobora kwandika kuri FB, kuri Facebook, ukandika kumbure Jackson Levis Talented, noneho kuri IG cyangwa Instagram ushobora kumutora kuri Jackson Levis Talented kumbure
nkumburi mukaganira cyangwa ushaka kwiga icongereza neza agashobora kubigufashamwo kugira ngo ushobore kuganira n'umuzungu atabwoba ufisemo atabwo ufise. Ni Jackson Levis Talented noneho asanzwe aba mu gihugu kibanyi cha Tanzania. Murondere kuri page ya Facebook wandike Jackson Levis Talented ashobore kukwigisha neza ururimi rw'icongereza. Nanje nimumva mvuga icongereza nzoba nagikuye kwa Jackson Levis Talented. Nuko reka ndabashimira aho muherereye hose, noneho ndanabifuriza kuranirwa mu banyu no mu vyanyu. Ndanabashimira mwebwe mwese mugena mudushigikira kuri Egozen TV, noneho aho vuba aho bukera dukwiza ababone ibihumbi 8, ariko mu minsi mike cyane nako tugakwiza kandi ababone canke aba subscribers noneho ibihumbi 10. Rero musatirizi ndagukunda cyane, ndabakunda cyane aho muhereye hose kuko mba ndahari ku bwanyu, mutahari ntaho no kwishikana. Egozen TV, umunezero wacu kuri twese.